Murashaka kumenya ibijanye n'indwara yigisukari diabete mu rurimi rw'igifaransa. Ibyo ari byo byose irasinzikaje abantu benshi ku isi, mbere no mu Burundi harimwo. Ariko rero ngo n'imiti yo kuyifufahaza irahari. Aho rero ngo harimwo n'imiti iva ku biterwa kama, nkuko muganga Jean Paul UWINEZA yabitwiganiye. Nitwa Uwineza Jean Paul, nkaba ndi umurongozi mukuru w'ikigo Sonited, Société nutritionnelle et de la thérapie diététique, ikigo c'ubuhinga n'ubushakashatsi kijeje kuvura no gukinga mbere no kugabura gikoresheje ibimera hamwe n'imfungurwa. Hama icyo kigo kikaba gikorera aha muri centre ville Bujumbura, aho bita ku Muhororo avenue de la France, uvuye aho bita kwa Dimitri cyangwa se uvuye aho bita kuri Cafe Gourmand, winjye ndani rero mu rupangu ku Muhororo ni biro nimero 40, inimero 40. Indwara ya diabete ni indwara isanzwe ubu imenyerewe cyane, ariko kare ntibari basanzwe bayizi. Indwara ya diabete ni indwara ifata na cyane mu biyerekana mu biyitera akenshi nuko uduce ndemangingo tw'urwagasha bita selile beta désirodolangela kenshi twononekara uduce ndemangingo tugize urwagasha. Ico gihe rero ntidusubire guhingura insuline cyangwa se hormone bita insuline izoshobora gucungera urugero rw'isukari mu maraso, cyangwa se izotuma isukari umuntu yihereje ishobora gutanga inguvu. Ico gihe rero igihe rero umuntu yagiye kwa muganga arasha kugirisha igipimo, akirisha igipimo bagasanga isukari yiwe iri hejuru. Ni kuvuga iki? Nico bita mu Gifaransa hyperglycémie. Ico gihe ni gihe iva ku rugero rw'isukari ruva kuri 3.5 gushika kuri 6 n'igice kimwe kurenga. Ni kuvuga ngo iba yarenze urwo rugero. Ni kuvuga ngo valeur normale cyangwa se urugero rwiza rw'isukari mu maraso nuko yategeza kuba iri kujya biharuro 3.5 gushika kuri 6 n'igice kimwe. Ubwo ni go rugero rwiza. Hari gihe bishikari karenga ubwo rugero, niho rero abaganga cyangwa se ababa bapimye ibipimo bacha bavuga ngo ni hyperglycémie, ngo isukari yamaze kumurengera mu maraso. Ico gihe rero umuntu arashobora kuvuga ngo umuntu arafise diabete. Aho rero bikabiva ku bituma byinshi bishobora kuba byateye ico kibazo cyo kuduga ku isukari y'umurengera. Ni nk'ibi bituma ibituma ni byinshi cyane, mugabo muri ibyo tembigeya murakoze cyane, ni byinshi cyane. Kimwe rero mu bituma ni isukari ni mugabo na cyane yo mu mahinguriro bita sucre raffiné, cyangwa se isukari yamwe byangombwa byayo mu mahinguriro idafise ibintu by'intungamubiri byo yishoboza kugira ngo ishitse mu mubiri ishobore gukora neza. Nk'akarorero, iyi sukari itagira vitamine mu gwa B, kuko iyo sanganyangaburo mu gwa B niyo iyifasha kugira ngo imaze kuja mu maraso, hama mbere igashika no mu maserire mu duce ndemangingo tw'ingingo zitandukanye. Ni ukuvuga ngo iyo sanganyangaburo yo mu mugwi wa B niyo iyishoboza kugira ngo itange inguvu, production de l'énergie. Iyo rero bishitse mu ngaburo ugasanga iyo sanganyangaburo ntigwiriye, bica bitera ikibazo. Ikindi naco nuko iyo sukari ishobora kuba idafise ibyo bita fibre végétale alimentaire. Ibyo nabyo byari gushoboza iyo sukari kugira ngo igende buhoro buhoro, ariho bica bitandukanira nico bita cycle rapide, cyo bita isukari myani majambo inyaruka. Kuko iyo bishitse iyo sukari kanyaruka bituma urwagasha ruca rurushe twa duce ndemangingo tugize urwagasha. Ico gihe mumva yuko dushaka guca twononekaye rero ntidushobora kuzosubira guhingura neza insuline ku rugero rwiza. Ari naho usanga kwa muganga iyo umuntu agwaye nka diabete bashobora kumushyira kuri insuline kugira ngo izoshobore gucungira bwa rugero rw'isukari mu maraso. Abantu benshi ntibazi ko inyama zishobora kuba zotera diabete, ariko twebwe tugerageje kwisunga ubushakashatsi bwakozwe n'abahinga batandukanye, inyama barerekana ko zishobora gutera diabete. Kubera iki? Nuko inyama zigwije cyane ama acide menshi y'umurengera. Ayo ma acide rero birashika igihe abaye menshi mu mubiri cyangwa se mu maraso, ashobora gusangangwa twa duhimba bita selile beta désirodolangela tugize urwagasha.
uduce demangingo tugize urwagasha ico gihe rero tugiye dusanga cyangwa se tukagenda dusangagurika murumva yuko insuline itazoshobora kongera guhingurwa vyoroshe kugira ngo umuntu amenye ko umuntu agwaye diabete umuntu arashaka kumenya d'abord kubiba bitera nk'akarorero igihe uzobona umuntu nko mu ijoro akunze kugenda ku mwanda mutoya kenshi agakunda gusobagurika kenshi ibintu byo gusobagura byo kuja ku mwanda mutoya kenshi ico gihe urashaka kwikeka yuko umuntu ashaka kwagwaye ingwara ya diabete ikindi naco igihe umuntu agenda hera umunywera akagenda hera ibiro ibyo navyo ni bimwe mu bimenyetso umuntu ashobora kwikeka yuko umuntu ashaka kwagwaye diabete ariko kugira ngo umuntu abimenye neza na neza ibyo bimenyetso umuntu yofatirako kugira ngo umuntu asuzumishe arebe yuko umuntu yagwaye diabete nyamukuru rero ikintu cyerekana ko umuntu agwaye diabete ni igipimo cyo kwa muganga cyo gipimo rero ni igipimo bita glycemie umuntu agirisha kwa muganga hama bakaraba basanze isukari yiwe irenze rwa rugero ruri hagati ya 3.5 ruri hejuru ya 3.5 kurenga gushika kuri 6 n'igice kimwe ni kuvuga ngo 3.5 asi A6.1 ni kuvuga ku giharuro gishika kuri 6 n'igice iyo birenze rero ngaho ico gihe umuntu bacavuga yuko ashobora kwagwaye ingwara yigisukari ibi aha turafise mu kigo cyacu Sonitede ibintu byiza byinshi bishobora gufasha umuntu ashobora kwagwaye ingwara ya diabete nk'akarorero turafise umuti bita 74 kugwa mu bintu byinshi cyane kugwa mu byamwa kugwa mu mboga kugwa mu byatsi ukaba wongewemo n'ibindi bintu bikomeye cyane by'intungamubiri bifasha kugabanya diabete ariko kandi tukaba dushobora guhingura kandi n'ubundi muti ngaha nyene ubwacu ushobora gufasha kuri diabete uwo nawo ugizwe n'ibitunguru ukagirwa n'indimu ukagirwa na tungurusumu n'ibindi bintu by'ibyatsi twongeramo kugira ngo dushobore kugabanya iyo sukari iba yabaye umurengera turumva kanya kiyaguye ko bivuga kugira ngo ababikeneye bashobore kubironka aha rero mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza roho nyanganda sida ntibabideha umushikiranganje muganga Tadende Kumana ati imiti kama iravura ati gusa vyokogwa ku rutonde kandi bikisunga amategeko umushikiranganje nyiricyo mukuru yaratanze intumbero yuko dushiraho igisata departement ya médecine traditionnelle et alimentation naturelle cyo kizoza kandi baje bavuze n'iki kirundi ubu twashireho urwego rwabo barazanye impapuro zose turabatutse reka rero dukorane neza je shobora kumenya umuntu azi kuvuza umuti w'ikirundi ubu baragiyeho kandi barabishima rero mu nduza hariho umunsi mpuzamakungu wahariwe imiti kama tuzoba turi kumwe rero tushaka kubashigikira ko je neza neza yuko imiti tubona y'abazungu iva mu bitego uretse les produits synthétiques bongeramo rero uwoza ngakavuga ati mbatura ntivura tigicuni naco kimaze murizi naco maze bari karavuza na kera barivura ariko rero tubashigikire bugurure aho bakorera bajye mu ibarabara bavemo kandi navuze nti ni mwebwe nyene cadre yabo barafise ico bita nka conseil d'administration ubu yemewe n'amategeko bakoreramo niyo baza bati uyu turamwemeje